umudemu yambara jewe yisiga jewe nije ndamubeshe do hamwe umupeti akiza kumunja umupeti turiya turasinda ko uranigusa ukuradara ngaho uranigusa peti yangu nivure kije irambo ituma riva ndagutagatishije tagata sasa man sasa man umviriza gatoya uhinge gato Nikuwe nekana kanza murindire kwa mini so tafa bakugoneshe wone ni diba tagata STV, every story matters. Pio, bonjour, bon après-midi, bonsoir. STV fans muraho, mumeze fresh je ndameze neza. Ariko ibintu by'induru ntavyo nabimenyere. Je meze neza namwe ndize ko meze neza. Kamera yanje ndi kumwe n'umuntu yababikora neza cyane, umwe mu bakozi ba STV. Ntidukunze kubavuga amazina murabizi ariko igikuru nuko baduha amasanamu abasa neza ari hariya kure nkuko mubibona. Ariko rero ikinzanye ngana naronse amakuru ndonka na telefone ivuga yuko mwarabonye ikiganiro ca mbere tunaza no kukibereka gatoya. Abahungu bashwanye bakubitana ibibagwana bakushokana kwa amazi bapfa indirimbo bibanye indirimbo. Ariko rero je maze kuronka amakuru kuko nzi yuko narinze ahantu bari camvuga reka njeyo ure niho ndiko ndarondeza ariko sindababona aho nayo nabasanze uwo munsi gusa ndizera ko bari ngaha hafi nyene kimya. Sasa rero mwe mugumane nanje mugumane na kamera yanje mugumane n'ijwi ryanje ndetse ibintu bigende fresh. Ni Mr Emotion, Mr Solution and the M's, Mr Gateranya. What up man, gumana nanje boss. Ni sawa rero meze neza? Ni sawa mumeze fresh? Yego ni sawa kweli. Yakora babaza gatoya man, hari abapeti babasani nyene b'uburofa kuntu baririmba ariko batanguye muri vuba bari ngaka ari bavuga ko barashwana. Hariho abantu bariko barashwana ngaka bariko barashwanira hajya nyene bacu barabirukana. Mwemwe ni muririmba twebwe agapera gato twebwe nyene turabana ukunda umuririmbyi nyabaki twebwe wewe ukunda umuririmbyi turakunda Bizosi bana baririmba gato yakindirimbo twebwe nyene nk'ibintu byo kuririmba kweri si impano ziwacu kweri kabisa. Impano yawe ni je impano yanje niyo gusenga mani badide sengera basi jewe wowe gusengera kugira nyene mu izina rya Yesu Kristo mashetani mana akovemwo kugira nawe zo umukezwa meranda amen. Wahejeje urisi Imana guheza gire cyane kweli wapu tubandanye bamaze no kudusengera. Ariko rero ikintu gihari myose ndakesera rero ikintu gihari mwe mugumane nanje sawa tunafanya kazi chance dogo fresh umeze neza waryamye wewe waryamye sawa aho ni fresh wewe ntiwambaye n'ibirato abantu bako rashwana bari he cameraman berekane ngabari nkaka soda gakanya kora umutsi none mbanze ndakanwe nzoba ndabi nyarotsa nkora kazi ari orange imparo orange ntacho ngashangire gana yo. Sasa man vipi mwe nkuko mubizire naba abantu nabagende baza murashaka kuyibuka basukana kwa amazi aba nabagenzi cambere je nana bahevye kubera nabagenzi. Ariko rero uno munsi cano nka pere yo mugenzi nyene asanzwe banga ngo bashwanye. Sasa man vipi kwanza mumeze fresh? Mu Kirundi bavuga ngo hari abagabo ni hagwibara urumva bimeze gutere mumeze fresh muko mufikubona mujama urumva kubera vyaciyemo vy'ubwa mbere numva isa makuru ngo agira njye umudemu no ariko aransomesha imbere yiwanje ahubwo je ndamwica ahubwo n'umudemu wawe amurondera uri kurondera umudemu we man. En fait gisa kugira ngo byagenze kurumva umudemu wiwe kuba amaze kumenya ukuri akamenya ko umutipe ingoma yantwaye ingoma ndavuga ati en fait rero ujya mpeti yitira ibintu by'abana akabyitira ibyiwiwe kandi uwo mudemu usanga yamukunze kubera indirimbo urazi ari abademu babikundira ibyo abastari nyine byo bitagata mudemu nkayo peti yangu aramusomesha ku mistari atazi no peti yangu wewe hajya niho top. Ariko je naronse amakuru ko mwamye murashwara kandi kuva mu gitondo ngo baranabirukana hariya muko mupfa gusa ubu naho muva umudemu umudemu ni wo muhero urumva umujama gisinzi ikintu twapfuye ni hajya nyine ku ngoma mpetera kunje ngoma wewe umudemu ugenda mukabya byo asira utani fani
uriho mudemu wamaze kumwisi bra ntega ashobora kuba yaguhevye ko yatagukunda none ucushwana n'uwi wawe oya umujama wanje kuva kijya gihe amazi imisi aza kumurondera jataye uhondi kubera twari abagenzi twajyanayo none meme si ubunyere yari karaza somesha nkagira mutware ahubwo petse ngo uzuce ndakurogesha wewe ugisha bwana umudemu ntarakubwira bihere wewe ahubwo warasaze none biriko biva kuki mushaka kuyiki none biriko biva kuki mudemu yamaze kubwira bihe si umujama ariko adana amajambo y'uburofu petse yangu gabanyisha vugi wanje niriduge petse yangu gabanyisha vugi wanje niriduge petse yangu gabanyisha vugi wanje niriduge sasa wanje wewe ndetse ndakwica wewe ariko nta kirimo ko murafatara umudemu oya umupeti je ikintu ndiko ndavuga n'ubu mwenye ni saha umudemu yambara jewe yisiga jewe nije ndamubeshije hama umupeti akiza kumunja nani soni wumva wewe ukubona umupeti ukumuyibonesha ukamubona wewe ujya umutagatisha wewe nabingene je namufashe umudemu bino misi ndamutagatisha n'ibintu by'imitagato waguma yita ingena wewe yambara turabana jewe ingena muvisha ibintu by'ibikari umudemu ndashaka kumubona bahe soble ure ni wewe umwambika bitagato nawe uvuga ngo ni wewe umwambika umudemu n'uyu wanje rega manje umudemu n'uyu wanje gusa umupeti yagize jaruzi yuko indirimbo yiwanje yagiye kuyiyitirira none umudemu kugira azi wanje byagenze gute wewe ni kubera urumva umujama turajana tugiye kureba mudemu meme si umupeti kubera acatangura kuzarajayo datariho ndatanivyonzi none peti ngo wewe uzi kujya ibintu byifishije nuzi kwironderera wewe babademu bo mu gikoma ariko arakubwira urumva umudemu vima ko just no kubisa tena na programme yo kukurikirana ibintu by'umudemu we ngo byatare ngo ndamushaka ko oya umudemu amaze kumenya ukuri avuga ati gabundi kagatipe kitirira ku minota ari byo bashobora kuba besha yuko umudemu namukunda pe cyangwa we ntiho kuza gukora amanyanga wewe ingoma ndagutagatishije ngo uburatagase raba peti mivi na vana mimi niko stare uhita umustare ku ngoma zari kwa peti yangu tisama na kuwasha chini juu yo peti yangu wewe urabona umudemu rubwo no mukurekera sekenda mukurekera iminota 5 wewe utamuweza wewe sasa man tufanye aje umviriza gato icanzanye Jenny sivyo nta bintu byo gushwana vy'ikirumva nta bintu sivyo byanzanye dutora umunyishu gute umudemu wovuga ngo ni gwawe nturamukwa nturagira ikintu ico komeza ko ari gwawe niki nawe ni nkuko bo mumugereka ergo umutipe jikintu aragukunda umukobwa arandova sana nimba gukunda genda wicarere kuko aragukunda urumva nta kabara ko kumukobwa ushwana no umupetirene nareke kumumenyera areke gute ahubwo babwira umudemu watereka kumenyera urya mutipe kandi uwo mutipe ari waguma mwipendekeza ko ntamwishura amuvugisha kubera umushitsi n'umusangwa ntibajya ibingana turiya ubone wewe sa peti yangu uri kuvuga uko peti yangu jewe umudemu wanje peti yangu jewe uri kumbwira turiya turasinda uranigusa ukuradara ngaho uranigusa peti yangu nivure umupeti yago cyo tuhamagara abashinga umusi afise imape yo mu Kanyosha but wona isate ntwaje kwitora wewe ipantaro ni gwawe urarembe peti bitatu utasiye kwizara we ngaha garukenye urakenye erabe tuadara mu bantu urakenye ni towe tora mutagatishe nubizi ku Kenya ora bro jasira nuti kwatira ndagutagatishije tenda gutagatishije irambo ituma riva ndagutagatishije tagata sasa man umviriza gatoya uhinge gato rekana banza murindire kwa mini so tava kukoreshe wone ni diba tagata wewe una bolo sigarara rasa mahera hizo ni rare hizo ni rare oya kidogo sikia sasa kwanza kwemerera nabi wewe dukumerera nabi wewe muri ko mupfumu dada sivyo mani wewe dukumerera nabi uri tungana mutemo hajana mutna iza rero manda ubwire umviriza ingene bimeze je naje kugira ngo mbangurukanye we tujane kwanza
Cameraman twende. Cameraman twigire. Bana twigire. no kumerera nabujya mu petse. Oya mani, we mufa abakobwa bandi bapfa amafaranga n'amatongo. Sinzi ukuntu ameze man. Nta mwese usanga mukenye niyo mpamvu mupfa abakobwa. Nk'uwo mukobwa swi wanyu reka. Ujya mu petit frère wiwanje ujya. Tugira ukurera. Jenzo swa kurondera nyereka uwo mukobwa kwanza muri komora. Umudemu zido mukwereka mugabo ujya mu petit azaramenya kubana n'abandi. Sawa we comoka kandi nzohera mani. Okay, kandi ibintu byo kuza murashwana mu bihebe, sawa? Petit no gutera mumerera nabi no gutera Man. Fresh man. Merci beaucoup STV. Mr Gateranya ariko kandi aragaruka akaba Mr Solution, Mr Inyishu. Agakora umutsi abantu bakumvikana bikagenda fresh. Iyo twarangije duca dufata tukabika micro yacu amatukurira kakamoto kacu tukitahira ni mubizi none. Bye bye, ciao ciao. STV, every story matters.